si umwimbu uwo ari wo wose, uw'umwimbu wo gukengurukira kw'Imana. Nk'umwimbu ushitse ko urenze ibwirizwa ry'Imana, ntukagire ngo ni umwimbu wo gutuma uza gukengurukira Imana, kuko uko urenze kose amabwirizwa y'Imana, naho woja ngaho ugatambuka ugatarika, hariho umuntu uba wagiriye nabi, kandi nawe muri ico kiringa aba ariko ararira, kandi arira amaborogo yiwe agana ku Mana. Nico gituma n'ivyo vyose ugira ngo uje gutanga kugira ngo ukenguruke, birabihira Imana, nta mashikanwa aba arimwo. Coba nyabona igihe co gutanga impongano ku vyo warenganije kw'abandi, kikaba igihe co gusaba imbabazi Imana, kumbure mbere n'ico gusabana imbabazi hagati yacu. Rero tuvyumve, ntushobora kurenga kwibwirizwa ry'Imana ngo uheze uje kwiyezako. No kuvya amahoro niko kuko tuvyitondere. Yesu yaratweretse ko atawurondera amahoro abanje kwica canke kwicisha abandi. Nico gituma we Yesu no muri ca gihe cari kigoye cane, bariko baramwica, yemeye gupfa aho kugira uwo yica, kuko amahoro yiwe nta numwe yagomba gusigaza inyuma. Ariko twebwe murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kuri iyi si, kandi arabemera Imana, bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yobitegera, ngo ngira ngo nta n'icaha ngo kirimwo. Burya uko no kwihorosha agatima, wakoze icaha. Muraza abami bo kw'isi ingene barondera amahoro mu kubanza gusasika inganda, iyo atawugikakaza kuko bose basigaye ari imivyimba, bose bakiruhutsa ngo baraganje, ngo bararonsa amahoro. Yesu agize ati ukaba uri kuri urwo rugero, aho gukenguruka egera Imana, usaba ikigongwe, uhinduke.